Bakunzi ibiganiro vya televiziyo Isanganiro ndabahaye ikaze mu biganiro vyacu. Ugufungura neza ni kimwe mu bishobora gufasha kubungabunga amagara y'umuvyeyi yibungenze eka mbere n'ikibondo ciwe. Bamwe mu bakenyezi bavuga yuko ukutaronka inyigisho zikwiye, ukutamenya hamwe n'amikoro make biri mu bituma batamenya ingene bokurikiza ukwifata neza mu gihe nk'ico gikomeye c'ubuzima, ico abahinga bita imisi igihumbi ya mbere y'ubuzima. Twahisemwo kuganira na bamwe mu bavyeyi bo mu ntara ya Muyinga muri komine Gasorwe batubwire ico bazi kubijanye n'iyo misi igihumbi ya mbere y'ubuzima. Reka dukurikire ico babiziko, turashishikara n'abandi baza kuduhereza umuco. Nongeye kubaha ikaze. Imisi igihumbi ya mbere y'ubuzima sindabitahura kubera je sinize sinarye mw'ishuri. Jewe umwana ndamwitaho ndamubonye burya nyimva tavyo murabona ntihari habibungenga ntibavyara umwana kandi ubona bibungenze. Nkaje ko atamisi igihumbi nzomara mba namenya ubuzima bwayo. Nta kintu kinini iyo misi ndayizi kuko sindiko ndatahura icarico. Kuvuga ngo ndashobora kubona arayimaze mugabe imbere ntazi ko ntegerezwa gusubira kumara iyindi. Je imwe misi igihumbi nje kwera ubuzima nabayemwo ni bwiza. Yego kandi kugera n'ubu ndabandanya kuba mu buzima bwiza ariko si bwiza cyane kuko nta bintu dufungura ubu turiko turaronka bidukwiye bivanye n'ikuntu ibirere vyahindutse. Imisi igihumbi ya mbere y'ubuzima hajya ugifise imbanyi ugisama imbanyi bwa mbere niho uca utangura gufungura neza kugira uzokwibaruka umwana ameze neza. Catumye niyumvira kurima aka karima h'igikoni karamfasha mu bintu vyinshi, karamfasha mu bihende ngaha muhira sinirirwa ndayerera ngo nje mu isoko ca nihinda nkaza gusoroma ngaha. Nta mwana yovuga ngo yangwaranye kwashi mfise imboga. Iyo misi ya mbere y'igihumbi y'ubuzima ntaco ndayiziko. Ndubatse nyene turafise abana babiri. Umukenyezi wanje yibungenze birashobora gushika nyene ubuzima bwiwe bugahinduka kubera aba yabuze utwo fungura. Murashiramwe inguvu kugira mu mufungurire neza. Naho nyene usanga ari buke kubera nyene ibintu nyene by'ibisumwe usanga umenga biragoye kugira biboneke. Imisi igihumbi ya mbere y'ubuzima numva hajya umuntu agisama inda guhera ujya mwanya gushika azovyare hanyuma batangure guharura mpaka agejeje ku misi igihumbi. Twe rero nk'abashinga nahe mu rugo umuntu tugenda kurondera nk'imfungurwa zishobora kuza zirafasha umuvyeyi mu gihe yibungenze. Imisi muvuze imisi ya mbere y'igihumbi n'ubuzima zaje gutahura ntabyo nyumva no kwiyumva mu musobora. Iyo nibungenze nk'indya zozo niyo nibarutse nkavyo nkutanarose nka twebwe iwacu mu kibano nkirigwa inzara nkararuko nyene nkaturonka buke yabagiye gukora ziba birasika nkasonza bene no kuraba nkaraba ko bamba nasonze. Nubwo bigaragara ko hari umuce utazi bijanye n'imisi igihumbi ya mbere y'ubuzima, ku mitumba 29 igize komine Gasorwe inyigisho ziratangwa nabo mu ntwaro bafadikanije n'abakorera mu gisata c'amagara y'abantu hamwe n'abaremesha kiyago. Nivyo hari abakenyezi bitarashika inyigisho zidashikira neza cyane bivanye nuko na bamwe usanga babigizemo ubwabizo nyigisho bazitumiye bataza kuzumviriza. Ariko twovuga muri rusangi ko benshi muri bo barabizi ko iyi misi igihumbi ya mbere y'ubuzima bw'umwana ari yifasha kugira ngo umwana ashobore kubaho neza kuko nivyo bituma n'umwana agira n'ubwenge muri kazoza. Kumva hariho abatabizi nkuko muvuze mwagiye muravugana birumvikana hariho abatitabira inyigisho tuba turiko turatanga, hariho abataramenya neza yuko ujya mu mama w'umuco bijyagiye kwigisha
ari ubumenyi tuba twamuhaye kugira ashobore kudushikanira ubwo bumenyi. Turabigisha yuko bategeza gukora amaboko mu mpuzu bagakora bakarima ibiterwa na cyane cyane izi mboga kuko izi mboga kenshi usanga atazo bafise mu miryango bakarima turima tw'igikoni bakorora udutungwa duto duto na cyane cyane turondoka vuba na vuba. Mu buyobozi bw'amagara y'abantu mu ntara ya Muyinga baremeza ko ataragaseseshwa rumuri iyo ntara iza mu zambere hibonekezamwe ikibazo cyo gufungura nabi. Ivyigwa vyagerera ko byarerekanye yuko intara ya Muyinga iri mu ntara mbere navuga ziza imbere zibonekamwo ibiharuro byinshi by'abafise ingorane zo gufungura nabi. Rero ico tumaze kukibona kikagaragara nuko twashizeho imigambi dufashijwe twisunze intumbero y'igihugu na cyane cyane ubuyobozi bujejwe ibyo gufungura neza no kurwanya indwara ziturutse ku gufungura nabi kugira ngo ngaha mu ntara yacu ya Muyinga tubikomeze tubitsimbataze bityo dushobore gutunganiriza abene gihugu bashobore kugira amagara meza muri rusangi n'amagara afatiye ku gufungura neza. Mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2022 mu ntara ya Muyinga hatanguzwa igice ca gatatu c'umugambi wo kugwanya gufungura nabi. Intumbero yari uko ibitigiri vyo gufungura nabi ku bana bari musi y'imyaka 5 bigabanurwa ku bice 5%. Ivyo navyo bigaca mu nyigisho ziharije ku karyo keza kari ku misi igihumbi ya mbere y'ubuzima. Iyo misi igatangurwa kuva mu vya cibungenze kugera ku mezi 23. Kuva kisama gushika ku mezi 23 iteranije usanga iyo misi ari igihumbi. Mu ico gihe rero duhimiriza bwa mbere yuko umuvyeyi yibungenze akurikiranisha imbanyi kugira barabe yuko umwana mu mubiri ariko arakura bijanye n'urugero yaterezwa gukurirako. Hanyuma turahimiriza kandi yuko umuvyeyi yibungenze afungura neza. Afungura neza no kuvuga ikintu gufungura mu gihe yumva ashakiye gufungura hama agafungura ya migwi aho rero bica bituma rero umuvyeyi iyo hageze kwibaruka aca yibaruka wa mwana ameze neza umwana avutse afise ibiro bikwiriye akavuga ku gihe duca rero dutangura guhimiriza rero bya bindi bijanye no kumwonsa gushika ku mezi 6 atana kimwe umuvangiye hama amaze gushikana amezi 6 turahimiriza yuko umwana kubera abari karakura aho aragera rero igihe ayo maberebere y'umuvyeyi yonyene ataba akimubumba ari naho duca duhimiriza yuko botangura kumuha imfungurwa zitwa imfungurwa nyunganirabere ni kuva ku mezi 6 no kuvuga ko amezi 6 arabandanya akabonsa gushika ku myaka 2 hariho mbere n'abana ubu usanga barengeje imyaka 2 agishaka ko nkuramureka mugabo twebwe tuvuga ati n'imiburiburi ashikane ku myaka 2. Turakunze kugira ikibazo cyane cyane ku bavyeyi bo hagati mu gihugu bajya usanga nkumbure izo fungurwa nyunganirabere tuko turavuga badashoboye kuzironka kumbe canke bazironse naho ntibamenye nyine bazitegura. Ni naco gituma rero ngaho nibo dushimikira ko cyane hariya mu nyigisho tubwira hagati mu gihugu kugira abo bavyeyi nabo nyene bamenye ati mbega umwana wanje akwija amezi 6 nzoca ndabigenza gute. Inyigisho z'imisi igihumbi ya mbere y'ubuzima zatangujwe ku isi yose hari mu mwaka w'ibihumbi 2019 byumvikana ko izo nyigisho zikiri mu ntango ari naco gituma mu ntumbero gutahura neza ibijanye n'imisi igihumbi ya mbere y'ubuzima bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Muyinga babaza utubazo tumwe tubabakiye. Muganga arongoye iyo ntara y'ubuvuzi arabishura. Muganga sigurira ikijanye n'imisi igihumbi ya mbere y'ubuzima. Iyi misi ya mbere y'ubuzima novuga yuko n'ubushakashatsi bwagizwe n'abahinga mu bijanye n'amagara y'abantu mbere n'ibijanye no gufungura aho babonye yuko imisi igihumbi y'ubuzima bw'umuntu ari imisi yo kwitaho cane gose kuko niyo novuga ko izotuma ubuzima bw'umuntu mu bijanye n'amagara yiwe bumera neza muri kazoza. Rero misi igihumbi umuntu atayitayeho urumva nibanza umuntu atayitayeho ngo akore ivyankenerwa byose kugira
amagara yiwe amere neza na cyane cyane mu bijanye no gufungura birazoshobora kumugira rero n'ingaruka mbi muri kazoza umwana ntakure neza akazogira n'izindi ngorane. Mbega imfunguro ikenewe umuvyeyi yibungenze niyo mfunguro ikenewe inyuma yo kwibaruka? Ego afungura ico kimwe ariko akitwararika yuko ijya migwi y'imfungurwa ategerezwa kuyironka. Nibi nyene twimbura aha mu ntari wacu turimbura ibigori dushobora gufungura ari intete canke tukabifungura ubutsimba canke tukabifunguramwo nk'umusururu, ni ibi vy'imyumbati dushobora gufungura ari imyumbati tetse canke tukabifungura nk'umutsima, ni jumbu, ni ibi bitoke n'aya mateke, tugaca rero tubishirako n'ibi biharage dusanzwe twimbura, ni ifu y'ibiyoba twirimira ngaha iwacu, iyifu y'isoya turima ngaha iwacu, hanyuma rero tugashirako rero na twa tuboga, imboga turazirima zirabaho ngaha mu ntara iwacu ya Muyinga, imboga zitandukanye, izirengarenga, aya mashu, izi ntore, hanyuma rero tugaca dushiramwo na twa tuvuta tukigora tukaturondera aho bishobokeye bagashirako n'akanyama, ivy'amagi, ubworozi buto buto duhimiriza ko abene gihugu bokorora gutyo bashobore kuronka vyankenerwa. Turabasaba yuko ubwa mbere na mbere bapimisha imbanye kuko turabaha ca kinini ca fere naco nyene kaba kiri mu bituma amaraso ashobora yiyongera, hama bagafungura n'izi mboga n'ivyamwa batabisize inyuma. Ikibazo nshobora kubaza ngaho nyene nk'umuganga yabinonosoye, hari aho usanga umukenyezi yibungenze ugasanga nk'imfungurwa zimwe zimwe ntazafungura, nk'umuganga impanuro yoca atanga mu rugo nk'iyo tumwituye kugira twumve uko tugiye kuza turavyifatamwo mu gihe vyoba vyashitse bikamera nk'uko. Ego turabizi yuko hariho abakenyezi bamwe bamwe imfungurwa zimwe zimwe zibagora mu gihe bibungenze, tukagira n'Imana yuko kenshi na kenshi nyuma y'amezi 3 biba vyagabanutse, biba biriko birahera, ariko hariho na bamwe bamwe usanga vyabandanije, akaraba muri vya bindi vya bifungurwa dusanzwe dufise, akaraba ibimworohera, akaraba ibimugwa neza, hanyuma akaba ari byo afungura. Ariko rero turasaba yuko harimwo ivyo kwirinda na cane cane ibijanye n'akayoga, inzoga, alcohol, kuko si nziza wanashaka ku muntu wari we wese, ariko kuwibungenze wewe yogahagarika kugira umwana yibungenze azovukane amagara meza. Umuntu afise uburyo buke ni gute yokurikiza imisi 1000 ya mbere y'ubuzima? Ariko vyiza turasaba yuko umuntu ategura kazoza ku mwana wiwe, mu kugategura rero agategura ataramwibungenga, akamenya ati mbega bizogenda gute mu gihe nzoba nibungenze, mbega maze kwibaruka naho nyene bizogenda gute. Rero niyo nyinshi numva noha abo bantu ba mikoro make, mbere nkatera kamo na cane cane abashinga ntahe babo ko ikibazo batogihebera umukenyezi gusa, bakamenya yuko ari ico umuryango. Akajambo ka nyuma nuko nosubiramo nkavuga yuko imisi 1000 ya mbere y'ubuzima bw'umuntu ari imisi ihambaye cyane gose, ari nayo izotuma amagara y'uwo muntu muri kazoza amera neza.